dore muri sentare nanyuzwa nyirico mukuru haragwaye kujya dukosoreye amaparike ministre public muri abo mushinge duherere muri sentare nanyuzwa udukuburire ukubure uje mu matwara amasentare asoye imanza ukubure uje mu matwara amasentare makuru ya public bikoma TGI amakuru da pere TGI amasentare intango kubura mu kumusaba twamaze kumenyesha yuko ubutungane bukomere ahere hajya mu biri we kwa ntare baga bahanuzi bi nyirico mu bahanuzi bi wawe beshi hajya harimo isiha hari abahanuzi umukuru w'igihugu ayi wawe bamwe ugenda ari mu bahanuzi muri bureau juridique hari abahanuzi batatu bagisibije baba komisionere ha muri bureau social politique hariyo abahanuzi biwawe babiri n'abandi bakwitwaza bagenda barenganya bindi igihugu batelefona n'abantu mutungana ngo korwa mwere hari hejuru mubiri wawe y'umukuru mubiri wawe muhanuzi aragwaye turafise ivyemezo aho mbere muri bo bamwe abagwiza tunga bamwe bazari imitaye mu gihugu cy'u Burundi bariko baribwa barenganywa harimo igihagarara n'ukuboko kw'abahanuzi bawe nyirico mukuru w'igihugu umucamanza afite dossier cyangwa umumagistra bamutelefona ngo giruko wasuku chatukukuza uri procureur cyangwa umucamanza kubera twebwe tuvugana n'umukuru w'igihugu tuvugana n'umushikanje wa mbere tuvugana n'utwara umunyamabanga mukuru w'ubutegetsi n'umunyamabanga mukuru atwara umunyamabanga w'ubutegetsi tuvugana n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu tumusavye rero abantu babacafuza bagakora amabwa bateye ubwo abo mutungane babitwaje abigize inyuma uyu munsi turi kwigenekerezo rya 8 kwezi kwa 4 no mwaka wa 2026 Mishama Joto turamutse dutanga iganiro kubanditsi n'amenyesha makuru kubijanye n'itegeko ryasinywe itariki 12 kwezi kwa 3 umwaka wa 2026 ryasinywe na yecho mukuru w'igihugu cy'u Burundi itegeko rishiraho amasentare mashasha ndetse n'amaparike yayo gushika no ku masentare y'intango kwizone yose y'igihugu mu ntumbero nabo twabonye muri ejo twage turumva yo gukomeza ubutungane twagomba tugice tuvuze rero ku mpamvu ivyo tuko turabona itegeko ni giza ryaragiyeho itariki 12 kwezi kwa 3 ngo twabivuze umwaka wa 2026 mu gihugu cy'u Burundi yarisinye mugabo ro gushikisa itwa tugombye ku gico tubivuze ko muri Joto gushikisa tuko turavugana iri tegeko ku ngingo ya ntirashirwa mu ngiro nkuko byagategezwa kuba rimeze kandi ririko yatera bizana ingaruka mbi zimwe mu bene gihugu bitura inzego z'ubutungane atwagomba tubabwire tubamenyeshe impamvu wituravye ingingo cyo bita article ya 12 iri tegeko ivuga yuko ibintu byose bitandukanye n'ingingo birahagaze no kuvuga mu majambo make mu mategeko tubona yuko guhera itariki 12 kwezi kwa 3 umwaka wa 2026 no kuvuga amasentare yose two twita amasentare y'igihugu akukira intara za kera amasentare y'intango akukira amakomini ya kera harimo na cyaroze cyitwa Meri ya Bujumbura no kuvuga ivyo bintu vyarahagaritswe n'amaparike akukira amasentare n'amaparike ya Republika y'intara zahora zari 18 twongeye ko na zitatu z'amakomini atatu yahoze cyitwa Meri ya Bujumbura mukaza ntahangwa
na Muha vyose vya isa tukuvuga itariki 12 ivyo bi aho masentare no maparike na masentare y'intango mu mategeko nibikibaho. Amara ico twumvye kuvuga iki rero. Ubu tugiziganiro itariki 8 no kuvuga hasigaye iminsi 4 gusa ukwezi guhere mu gihugu cy'u Burundi amaparike n'amasentare twavuze y'igihugu n'amaparike y'igihugu ku ya Republika n'intango y'amakomine ya kera vyarafuswe ntibigikora mugabo tugatangara ukuntu ivyo vyafuswe n'ingingo kuva itariki ukwezi gomba gusaza iminsi 14 bitakibaho bibandanya bikora bikakira bene igihugu babitura bagaca imanza ndetse n'icyo twita ministère public amaparike agafata n'ingingo zo gufunga abantu no kubafungura kandi atawubasha bagifise mu byo twita competence judiciaire twishimikije ingingo ibwirizwa nimero 1 akaronga hagaze 26 yo kuwa 26 mwaka wa 2023 risubiramwo ibwirizwa ryo kuwa 17 twarante mwaka wa 2025 ku karongo karyo ka 8 karavuga karatomara neza yuko amasentare n'ivyicaro vyayo n'igitigiri bishigwaho n'itego ry'umukuru w'igihugu bigaca bitangura gukora no kuvuga ubu rero turabitegeko abacamanza no munsi batwara amaparike twagomba tuce tumenyesha umukuru w'igihugu Burundi yuko tumenyesha umushikanje w'ubutungane no mukuru wa sentare ntanyuzwa wishimikije ingingo ya 10 y'iri tegeko rishasha rishira amasentare mashasha yuko bagiye mu gacerere mu gihe uno munsi twe turavugana atabutungane atanzego z'ubutungane zihari zemewe n'amategeko kuko amasentare mashasha n'amaparike nta bacamanza n'abamagistra barigera bashigwayo kandi n'abazirongozi zishasha ntabahari no kuvuga majambo make twabatumeje muri ajeto yuko dukebure mushanje ubutungane dukebure mushikiza mukuru wa sentare ntanyuzwe cyo tumenyesha umukuru w'igihugu cy'u Burundi yuko turavye amategeko baronda abanyamategeko babizi mu nzego zabo ingingo ziko zirafatwa n'ubutungane n'amaparike atandukanya yahora izo ngingo mbe bazozitwa ngwiki zizokwitirwa iki umwene gihugu yatsinze urubanza muri kiringo turamwe iminsi 4 ukwezi guhere mu gihe yatsinze urubanza rogwanka rwo gwaciwe n'abantu badafitiye uburenganzira mu gihe umuntu yapfunzwe agafungwa muri kiringo amasentare ataraja kugira ngo amategeko yubahirizwe ufunzwe hamwe aro kwitwara akitwarira igihugu n'abamufunze ko yapfunzwe n'abantu kuri manda ya procureur cyangwa mu magisa adafise ubwo bubasha izo ni aho nta kosa izo baririmwo izo rero ni ingaruka mbi cyamvuga hanini sinovuga umukuru w'igihugu ngomba mvuge abatwara ubutungane ku ngingo ya 10 natomora neza yuko ubushanje bw'ubutungane bufatanije na sentare nahinyuzwa ku ngingo ya 10 baca batomora vyihuta bashiraho n'ingingo merekeza kugira iri tegeko rije mu ngiro habuze iki sentare nahinyuzwa ntanze gifisi yaravuyeho rero muri ico gihe tukivuze kubera iki tubivuze ku mpamvu dufise ivyemezo muri arishoto kuba twitura yuko hari imanza ziriko ziradindira n'izindi zabuze cyo twokwita orientation kubera abahagarariye amasentare n'abacamanza mu masentare atabubasha bafise kugucizo manza bakarore
muri komine Nyabihanga intara ya Mwaro ya kera twege muri joto twaye ko turakurikirana urubanza rw'umupolisi yishe umuntu hirya ejo haheze muri Nyabihanga nukuvuga aho sentare nkuru y'igihugu ya Nyabihanga bambe sentare nkuru y'igihugu ya Mwaro ya kera na parike ya Republika ya Mwaro ya kera mwitaho dufise no munsi hari sentare y'igihugu ya komine ya Nyabihanga na parike nkuru ya komine ya Republika ya komine ya Nyabihanga nukuvuga wategezwa kuba urubanza rw'ikibiriraho jewe naratelefone abacamanza batwukira sentare nkuru ya Mwaro na parike ya Republika ya Mwaro baranyemeje yuko byumvikana karubanza rw'ikibiriraho enfraganderi mugata competence bafise yo gukora urubanza arosha niyumvira none ko fraganderi urubanza rw'ikibiriraho rufise ikiringo rumara sentare yafise ubasha competence Nyabihanga na parike ministere publique yo kwisezisa sentare ibiringo bimaze guhera birocha bigenda gute bigende gute uvi impamvu tubishikirije kugira ngo abari mu nzego zo gutungana ntibishinge kwicarira mu ntebe ntibishinge guhora ariko ntibara amategeko y'igihugu kariko arahonyangwa kandi ari cinzego z'igihugu zabashiriyeho bahembwa amera y'igihugu kugira batunganiza bene igihugu ntibabo majuragirika nkuno munsi ndabakarore hari abantu nk'ubu n'akarorero nguma ndabakaroro kamwe nk'ubu ari muri komine Gihanga ya kera yari sentare ya Gihanga y'intango ya kera ubu harimo igice ca zone sentare y'intango ya Buringa none nko gushikisa aho muri sentare y'intango ya Gihanga niyo baza guca imanza za sentare y'intango ya Buringa barafise iyo competence harabasha yumvira mu mutungane ngo ntangora gute ngo la continuité de pouvoir continuité c'est la violence de roi none tumaze kuvuga yuko ibintu byose ingingo 12 navyanditse ndetse somo byanditse ingingo yose ya 12 mitegeko ikindi cyose gitandukanye n'itegeko binyuranye kirahagaritswe nukuvuga sentare itari ngaha itanditsa yarahagaritswe nene yahagaritswe tuvuze sentare nkuru y'igihugu ya Bujumbura parike ya Republika ya Bujumbura iki fata ingingo kere competence ni mbeya abama imanza zabaye ntabanduka abene igihugu bajuragirika babuze abadishira mu ngiro ntabahari abakora ibyaho no munsi nabaye akaroro k'umupolisi je muntu Nyabihanga bavyumvise ababu ariko barakora ibyaha bitandukanye amavyora bica abantu habu ariko arabura abaprokirere no ministere publique n'amasentare n'abacamanza mu masentare bafite ubasha izo manza bazica turasavye ngirico mukuru gihugu itegeko ryaragiyeho nitubona muri ejoto irindira ryo gushaho inzego z'ubutungane kugira ngo no kurungika abacamanza mu masentare kugira ngo umwene igihugu abandanya atunganirizwa dusavye ko bodushira abacamanza muri dosentare itego rikaja mu ngiro vuba na bwango tugasaba yuko hoshigwaho indongozi z'abo masentare n'amaparike vuba na bwango turasaba yuko ito ryaragihego ntibapfe kurungika abacamanza bataye ikoresho naho bakorera ameze neza kwice kuko turabona mu masentare ma komine menshi yego baragwije amasentare igihugu n'amaparike mugabo nta maparike n'amasentare tubona ntabyo tubona ntitubona n'uburyo bwavyo turabona amazone amasentare intango mugabo nta mabiro tubona kuko nibarokorera mu kirere dusaba yuko inyubakwa zibereye ubutungane
bibaho kuko iteko ndibaza twarumvise intumbero ivyo nyiri cyo mukuru yagiye ashikiriza mu nama zitandukanye yavuze ko agomba yegereza ubutungane abene gihugu agomba intwaro n'ubutungane bakurikirane bigende neza. Turasaba rero yuko baca bagira ko babaho uburyo bukwiye tudusuye kubona aho prokira agenda n'amaguru aho se ntayidagira ni moto rikinga imanza zikagandana gushirwa mu ngiro kandi bace bihutira abacamanza mu bwoko butungane nshimishimira kubivuga n'ugwego rurangwa n'ibiturire mu abantu ibiturire gusa warapfuye rurangwa n'amanyanga bwo gutungana rurangwa munsi no guca imanza za ngondagonde zikamara mama ni minoti ndaruce. Kuri ico rero dusaba yuko yeco mukuru w'igihugu yo turondera abafasoni n'abagabo cyangwa abashinga ntahe umwese ko acemera bijunja rijambo bimvuga kuri atari babandi batazi guhagarira ukuri batamika ijambo wa wundi baha ibihumbi 10 ibihumbi 100 timfungira umuntu canke hindura dossier n'ufise ivyemezo uvuga atafise nadutorere bamwe bataboneka mu misi yahera mu busembwa no gumiza abantu mu nyoro abarekuwe guhindura imanza za civile zisanzwe izivyaha bamwe bafata umuntu yatsinze bakamubuza bakanga kumushikiza ivyo yatsindiye babanje gupangwa n'abatsinzwe canke harimo abantu bakomaka ku bihangane kugira ngo umuntu yatsinze akagumarira atakamba ivyo bakabibura ku mugaragaro ubutungane buhari. Je nagumana bakarorero nyirico mukuru w'igihugu gomba twakarorero muri Arishoto dufatiye ku vyemezo dufise kugira ndoswe kubona ivyo twabonye mu misi heze harahindutse cyo no kuta ministere publique amaparike abatwara amaparike yose guhera kumushikiza amanza mukuru kigenza republika kumanuka gushika kuma parike asoya akukira amasena so imanza makuru ama parike ya republika mu ntara za kera twarashimye yuko abayi bazingamisa gwego bafungira abantu busa n'abari mu munyororo bejejwe n'abarusingo cyo mukuru w'igihugu bakaguma mu mvuto ku nyungu za batozi noti batakogwa koko basubirijwe nukuri mu gwego twita ministere publique mu mapariki ngona besha yuko abantu bose bari bapfunzwe beshi netwa dufise dore ngana bavuga yuko kwa dufise abantu barenga igihumbi bafungiye no hino bejejwe abarekuwe ikibagigo cy'agate abagigongo n'umukuru w'igihugu abamaze umunyororo dusigaje abantu ndwi gusa inzego z'ubutungane cyo twa ministere publique amaparike duhere kumushiza amanza mukuru w'inzego za publique umufasoni Rose nabo bari ku kimanza jembe no basabira uko nk'abo bose bo kongerwa bagashigamo abandi uko bakoze neza baturekura abanyororo tuze turashima ivyo tugaya ivyo dushima tubishime abantu nk'uko bashizeho ni beza vraiment muganda ndabasaba n'umushikiza amanza mukuru w'inzego za republique umufasoni Rose ntaromere nkaronari Donara zaro mukizwa mugara tovye ibintu ashashinga ikirishwa ngo commission muri parquet general ya republika umuntu abantu bivye umuntu bishe umuntu barenganije umuntu bafise imivyango ndagonde impapuro za fraude foiza edofo bacha mushikira bakavugana dose agacaye kubita muri commission wa mwene igihugu naho nikora nyarucari akaguma arenganwa ya dosi kazoguma izunguruka muri commission kugira ivyo bamwivye abishe umuntu abakora ivya furambi bagume biryoherewe bimereye aho dossier zibe ziribagiwe kubera cyayi commission procureur Ronald agenda yari hasi rero so mushikiza amanza mukuru w'inzego za Republika umufasoni Rose nabo bakorana twabishima ko ijya commission bace bayifuta no parike yose bayifuse ubimanza zinyaruka n'abafunzwe babapfungu mugabo rero mu masentare nukuri kw'Imana abatwara amasentare y'igihugu duhereye muri Cour supreme sentare ntanyuzwe duhereye muri sentare ntanyuzwe nakugira umugenzi mu gihugu
jewe ndafite ivyemezo kuko gise imanza urutonde dore muri sentare nanyuzwa nyirico mu gihugu haragwaye kujya dukosoreye amaparike des republique muri abo mushinge duhereye muri sentare nanyuzwa udukuburire ukubure uje mu matwara amasentare asoye imanza ukubure uje mu matwara amasentare makuru ya republika bikoma TGI amakuru da pere TGI amasentare intango kubura uduhe bazima bwa butungane mu itegeko wasinya kugiza bene gihugu ubutungane bibi ibintu bizima bibereye icifuzo twese abene gihugu dushije tuvuga ati twego amashanga atagazira muntu tugomba ubutungane mubereye kuko ariko soko giterambere atagira ubutungane ntihagira iterambere atagira ubutungane ntihagira amahoro abantu baricana bakiharira abatagira ubutungane ntihagira intwari bereye ntihagira demokarasi turagusavye here muri sentare nanyuzwa ku mutwe n'abayitwara je navye ndabivugishwa nukuri hari imanza zabe ntabanduka zigacibwa abene igihugu bakitura amasentare yose atagise imanza gisaganirizo izo manza bacaba twara amasentare bakaziboroka gushika n'abatwara sentare nanyuzwa bonyene bagategeka yuko abarenganijwe abatsinze barashikira ivyabo kubera inyungu bavugana n'abatsinzwe je nabareke umukuru wa sentare nanyuzwa umuntu bakarore hari tariki 13 ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2026 ligatero kya bwake risohotse ngo yagumye umva sentare nanyuzwa yagumyeho kuko yagumye competence guma territoriale kwari kuno sentare nanyuzwa kwaye ko mukuru w'igihugu mujanje wa mbere nukuvuga numufasoni yaratwandika imnejo atwitura yengi yaratwandika no numufasoni yaratwandika imnejo atwitura twe turandikira umukuru wa sentare nanyuzwa jera namuvugisha no ku telefone namwe turamwandikira mufasoni yatsinze kuva mu sentare y'intango ya mufakazi afite imyaka 80 gushika muri sentare nanyuzwa n'umushikiranganje w'ubutungane aramurenganura arategeka arenganura no kuvuga yarafakaye ivye byose bacha bitwara umufasoni ufakazi yitwa Roza kana muvuga izina kuko aragowe kandi ararusha umufakazi yitwa Roza haci imyaka ndio kubgaye Roza kuidosi razo kuna rike mukuru gihugu ubwo sentare nanyuzwa namaye ko mukuru gihugu no kuvuga irafakaye ivye byose haza abantu umugabo avye hanze kubitwara baraburana gushika hose nari abatandukaniriza uko vyo genda mugabo ho amasentare nta asanzwe TGI nta hango agomba kumushikiriza mugabo umukuru wa sentare nanyuzwa acavyanga agacategeka yuko umufakazi ahabwa urubanza rushikirizwa babanje guhindura kamere y'urubanza rwo ntabanduka n'umushikaje w'ubutungane yemeje kwa kundi abanje no guhindura na sentare nyine atwara ntayinyuzwa ivyo yemeje twe twaramusavye umugiki cyatobaje rero tumaze kubimwereka birahora bamagiriza yo bacahondera amanyanga avuga ngo uwo munyokuru ngo ntiyanditswe tugira amahirwe buramatayi ntanza bujumbura acandika prokeje nayo yuko neza uwo mufakazi cyamwandikira otera bujumba cyamwandika yuko umufakazi yanditse cyo mategeko acaramushira ko negise do mariage ayo yanditse umunanditse muri ona yanditse mu mwaka mu mirongo mu nande 1953 mu mirongo 8 gimbikibaga cyane 80 muri umvira neza muri sentare nanyuzwa muga mu nyuma agategeka gacamuma mu telefone ngo bive muri civil muri parike ngo bumvishe yuko umunyokuru ibyo sentare yamuhaye yuko igice nk'ibisigi bimufasha gushika ro kwita Imana abana baronka igice ngo nagabure nk'abana kandi ingi wa sentare bipfu mu nyuma ngo wa sentare nanyuzwa cha telefona ngo byase mu ngo we gupfunge yavye mu nzu
umapfunga umunyokuru bave imyaka 80. None sentare ntayinyuzwe ugwaye mbwira none muri sentare nanyesho mukuru gihugu sentare mukuru wa sentare nanyuzwe agwaye no muri sentare nanyuzwe bakagwara batemera ko izingingo za sentare zawe nabanduka akazihindura kanka ko imanza we nabanduka zija mungi ari we ahagariye utungane. None sentare ziko kiri imanza zizokoheza gute izo ingingo nazo cyo tuberuka z'igihugu gushika kuri residence n'abahuza niba zozubahiriza igihugu kifuye hejuru no hasi gica gipfa kitwa bose aho dusaba rero mukuru w'igihugu yisho mukuru w'igihugu ko abatwara amasentare nimba agomba koko bwa butungane yipfuriza bene igihugu twazi ko ngisho mukuru akunda bene igihugu n'ubutungane bwa butungane yifuza bene igihugu ko bumera neza nabaza dukure mu dusavye gwera kuri sentare kutwa sentare nanyuzwa gushika hejuru bose muga aba ministeri publique kwera birapanze neza imeze neza adukurireho azere bashasha kaje tumusaba yuko acanga abacamanza bahora bakora muri komini baboneka mu manyanga abatujanira handi batamenyerewe kumenyana kubesha bisaba komisionere kugira abakomisiyere baba bure abakorana kugira dukomeze ubutungane. Kuri ico rero ishimye ucavuga ikindi cyesaba nyirico mukuru w'igihugu kandi mu gushira abatwara amasentare n'amaparike kugira ngo ubutungane ashaka bwegera bene igihugu bakora neza burame tumusavye nawe kubakurako abantu babatera ubwoba. Hari abantu bimonogoje bigize ibihangange mu gihugu umukuru umucamanza afite dossier cyangwa umumagistra bamutelefona ngo giruku wasuku cyatugukuza uri procureur cyangwa umucamanza kubera twebwe tuvugana n'umukuru w'igihugu tuvugana n'umushikanje wa mbere tuvugana n'utwara umunyamabanga mukuru w'ubutegetsi n'umunyamabanga mukuru atwara umugambi w'ubutegetsi tuvugana n'umutambukanyi mukuru w'igihugu. Tumusavye rero abantu babacafuza bagakora amabwa bateye ubwo abo mutungane babitwaje abigize inyuma akabahenda mumenyesha yuko mu biro mu kumusaba bamaze mumenyesha yuko ubutungane bukomere ahere hajya mu biri we kwa ntare baga bahanuzi nyirico mu bahanuzi wawe beshi hajya harimo isiha hari abahanuzi umukuru w'igihugu ayi wawe bamwe ugenda ari mu bahanuzi muri biro juridike hari abahanuzi batatu bagisibije baba komisionere ha muri biro social politique hariyo abahanuzi biwawe babiri n'abandi bakwitwaza bagenda barenganya bene igihugu batelefona n'abantu b'umutungana ngo korwa mwere hari hejuru mubiri wawe y'umukuru mubiri wawe muhanuzi aragwaye turafite ibyemezo aho mbere muri bo bamwe abagwiza tunga bamwe bazari imitaye mu gihugu cy'u Burundi bariko baribwa barenganywa harimo igihagararo n'ukuboko kw'abahanuzi bawe y'icyo mukuru w'igihugu. Turafite ibyemezo hamwe hari n'ababandikiye natwe muri yashatse twarabandikiye dusaba umubonano ko barabwiza tunga ko baratotezwa banyaga ivyabo twagomba kubashikiriza abahanuzi mu mukuru w'iwanyu turashima ko twakiriwe n'intumwa zanyu turabaha ivyo mwadusavye twandika mu iketarisho tuyandika ivyemeze twaranditse kandi turadomako mugabo amakete yose aza iwanyu hari abaruzi banyaho haragwaye baca bayanyegeza no muri cabinet civile hari abasekreteri bagwaye bacaje amadosiye saje tabashikira baca bayanyegeza n'abaruzi banyu twarabituye gushika cyatangaje yisho mu gihugu gushika tubituye abwiza tunga bagowe hari abene igihugu bagowe hari abaruzi banyu muri wanyu bari ngaho ndayifise ngaho bage ndabaga komisiona bene igihugu bakabwira ati itumwene igihugu babatwaye impapuro originale baberetse bimwe ko raburanira y'amatongo n'ivy'iwabo bagaca bazinyikiza bagacasumira kuza kurigabangana ngo nyene turafise urazo dutumako tuzoba kwereka n'ivyemezo byose nabo bene igihugu tubakuzanire heri wawe rero kugira utungane bukomere abanduzi bawe birakeneye ko hahindurwa mu byo mukuru w'igihugu ko abene igihugu baragowe. Ndafise n'undi muntu yitwaza umunyicubahiro mutambukanye mukuru w'igihugu yafasha abantu akabahohotera arabafungisha ku nguvu n'ubarafunzwe ateka umutungane ukorako
aruhukira hehe imurembwe canke ngo acaronka mutation basha mu Cankuzo. Dusaba yuko kugira ubutungane bukomere rero mu ncamake umukuru naduhe indongozi z'ukuri atabishobisho kandi abamwegereye harimo abanyamanyanga n'abatohoze bari harabazi bamwe twarimwandikiye ku mugaragaro je ndavyemanga ko navyanditse kuko rero ndi mu biwe narakiriwe nta n'imizi 12 irahe je abanyakemura by'umukuru w'uko naso bivuga ndiko ndavuga ati ndabaza ati nje yakira kabere igihugu baremvye bibwa ari mu by'umukuru w'uko batoteza jewe ndakira ndavyivugire mfume mfa nakari hamwe bago gasore nabandadaye ubundi bukaronka amahoro wici nko kuri n'ibyo cyabitse rero cura gumasabe ni ico muri icoto twagomba ko yuti turangira dusaba yuko bashya butunga bashya inzo z'ubutungane byuta mugabo ashireho abagabo bijwe ari jambo mugabo mu kubashiraho rero akaza kubaza muri Cour supreme bashiraho abo bafasha abakora inyanga bajye bakoze agashaka kabaza mu mukuru w'igihugu nawe nyaza gushaka abanyamanyanga bafashanye wenye nabitohoreze ashire abaze nabandi bantu mwibanga arafise ashiraho nyine abona ntibamuhende bajya bose ngorane nasanze mukuru w'igihugu burya siwe none yokora wenyine none abantu biwe bamwe baragwaye abo mutungane bakuru baragwaye ne tugirene eka nabiga bishemisha makuru kumufasha tumufashe mu badahinza politiki nabandi tumamagarire bamufashe